umuririmbyi w'umunyamerika P Diddy ararusimvye ubucamanza bukaba bumwejeje ku vyaha bikomeye. Nyuma y'iminsi urubanza rwa P Diddy rusubiye kumvirizwa, ababuranira uyu muririmbyi akaba n'umunyamafaranga w'umunyamerika bashoboye kugwana gushika icaha gikomeye cari gutuma uyu P Diddy azofunga ubuzima bwiwe bwose acezwa. Amahoro y'Imana yabane namwe, komeze kugira ibihe vyiza mwese muriza mukadukurikirana. Iyi ni Abdish Empire, niyo yama yabateguriye buri munsi 5 kuri 5. This is the animation time on Abdish Empire. Bujumbura butanyerera buhumuza burungana Gitega, niyubaze ko muri kuyumva neza cyane 5 kuri 5. Muja w'Imana wanyu na Jafisa akazi gakomeye ko kubamurikira nanabamenyeshe ivyo mutigeze mumenyeshwa. Mutuze uwanyu ndahari. Reka mbaze ndakwisabira amasegonda 2 gusa umanze kumfyondera subscribe ni mutarayifyonda kugira ngo ibiganiro vyiza cyane nk'ibi nibisoze biragucika. Uyu mugabo rero amazina yiwe nyakuri bamwitwa Sean Combs, yamenyekanye cyane nka P Diddy. Uyu yagiye aragirizwa ivyaha bikomakomeye vy'akasamoto cyangwa se vy'agacamutwe bifatiye ku mibonano mpuzabitsina. Abantu benshi bari biteze ko uyu mugabo azohava afungwa ubuzima bwiwe bwose nkuko twagiye turavyumviriza ku bandi baririmbyi bakomakomeye nka R. Kelly bagiye baragirizwa ivyaha nk'ivyo nyene, ariko siko vyagenze. Ivyaha vy'agacamutwe uyu murapere w'imyaka 55 P Diddy yagirizwa akakanya ibikomakomeye byose byamaze kumuhanagurwako. Kuri uyu wa gatatu itariki 2 kwezi kw'indwi 2025 uyu murapere w'umunyamerika w'imyaka 55 ahejeje kuronka imwe mu ntsinzi zikomeye inyuma y'aho ubucamanza bwo muri leta ya Manhattan bumwejeje ku cyaha cyo gufashanya n'abagizi ba nabi mu gukorera abakenyezi amabi afatiye ku gitsina. Iki kikaba arico cyaha ca mbere cyatumye uyu mugabo afungwa. The jury found Sean Combs not guilty of racketeering conspiracy, the most serious charge. Kuri uyu mwanya ivya bikomakomeye bibiri biramuvuye ko, ariko kandi hakaba hari ibindi bibiri yagirizwa byerekeranye no gukwegera abantu mu bikorwa bijanye n'ubumaraya, ibikorwa byo gucisha amahera ubusambanyi. Ibi vyaha bikaba bihanishwa gufungwa imyaka 10 ku cyaha kimwe kandi. Ikinyamakuru TF1 Info cyo kivuga ko ababuranira uyu muraperi P Diddy batashoboye kwerekana igitsuma uyu mugabo yera kuri ivyo vyaha yejejweko, ariko ko bashoboye gushira umwikeko no kugonana mu bucamanza kandi bikaba byarafashije. Ces avocats n'ont pas approuvé l'innocence de leurs clients, mais plutôt à semer un doute raisonnable chez les membres du jury. Inyuma y'iyezwa rya P Diddy ku vya bimwe abantu bamwe baridoga bakibaza ko ubu umuntu afise amahera azoza aratuma adacigura urubanza rukwiranye n'icyaha yakoze. Twashoboye kubona ivyumviro vya bamwe n'abandi aho nko mu bakurikirana ikinyamakuru c'abanyamerika ABC News benshi biboneka ko batanejerijwe n'ingingo ya sentare. Aha turabona nk'uwitwa Randy Joda aho yagize ico ashikiriza mu buryo bwa commentaire ati: mbega none mwari mwiteze iki? Ibi vyose vyari nkinamico, ni nkuko yariko yitegurira sinema mbere akabandanya atunga cyane. What did you all expect? This was a whole show so he could make a movie and get even richer and have more of his parties. How could any of this stick if he had parties after parties and the same people showed up every time? It's all reviews, it's all staged. These people only wanted the world to know the nasty things they be doing so their conscience can be at ease. What a laugh. Uitwa Dana Frank nawe yagize ati: ndahojeje abo yakoreye amabi mwese, mbega umuntu mubi. So sorry for all his victims. What a terrible human. Uitwa Trenton nawe yagize ati: ndadamwe
ubutungane bwacu buha amahirwe abantu b'amahera menshi. Mbega ibintu byakumiza. Disgusted is an understatement. Our justice system only benefit people with big money. What's a joke? Witwa Dennis Kerry nawe yagize ati mbega inkinamico kandi kubera ubutungane bwasanze atacu yagira ntibisigura karumwere. What's a joke? And just because a jury found him not guilty doesn't mean he is innocent. Reka duhereze kuwitwa Jerez Jackie asa nuko ari umwe wenyine ashima mu bihumbi by'abantu biyamirije iyi ngingo, aho yanditse muri komantire mu kinyamakuru ABC News avuga ati ni byiza ndabishimye ubutungane. Good, I'm glad. The justice. Twabamenyesha kandi ko inyuma yuko ivyo vyaha bimukuwe ko ababuranira PDD cyangwa se abavoka bo babona ko uyu mugabo yore kugwa akaburana yidegemvya. Hamaze gutangwa kandi ingwate ibyo vya procureur biriyamiriza ico kintu, ahubwo bikaba byasabye ko asubizwa mu gasho vyihuta. Ayandi makuru azovugwa kuri uyu mugabo PDD, umunyamafaranga w'umunyamerika, yose uzuyasanga kuri YouTube channel yanyu Abdish Empire. Nta kintu na kimwe kizoducika. Twariyemeje kubabwira bya bintu mwe mwipfusa kumva. Cyondera subscribe udukurikirane umunsi ku yundi, maze umenye amakuru aba ariko aravugwa hirya iyo nino. Amakuru ya Balthazar Engoga yo wayamenye mbega mutama. Mukindi kiganiro gikurikira. Pick your own dreams and go after them, so that one day when it's into reality, you are the first one to notice. If you love them, I love you too. If you don't and don't care, never stop when I'm trying to stop when I'm done. So me you want to become something big in town. It's your boy, your favorite T Abdish. Kadusubire mwindi animation time ikurikira. Chondera subscribe hama imani kumeni migisha. Ciao ciao.